wa leta zunze ubumwe za Amerika watanguye neza mu gutsinda umugwi wa Paraguay ibitsindo 4-1 nguko ingene byifashe kubijanye no ku kibuga cy'umupira w'amaguru. Turi kuri AXIA Vibes TV, umurongo wacu niteka ryawe, iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima. Ari karakinira kimwe muri ibi bihugu byatunganije iki gikombe c'isi yose. Papa we yatwaye Ballon d'Or muri Afrika, mbere akaba n'umukuru w'igihugu. Amakabazo ka kabiri, mbega umukinyi yabaye revelation muri Coupe du Monde yo muri 1994 akagugwa ngahi Buraya, ariko akaca bandanyagira ibikondoka, ariko agarutse kandi ari kizigenza w'uyo mugwi mu migwi itandatu iserukira Amerika Latine. Uyo mukinyi ninde nanye muryoherwa n'ibiganiro mushikirizwa na AXIA Vibes TV byari bijanye n'inkino ziteka, inkino z'urukundo. Muzobandanya muba kumwe na Belanov, umukama abahezagire, umukama abagire neza. Turabipfurije umusi w'Imana mwiza, nimwibagire kurondera ubweranda, ni navyo bica bituma izi nkino zishobora kubaryohera. Banza murondere ubwami bw'ijuru, ibindi muzobironka nk'inyongera. Bye bye. Ziba AXIA Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryacu, iteka ryacu twese ukwemera kuvyara ubuzima. Kaze mu kiganiro Spécial Coupe du Monde, igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru kiriko kirabera muri Mexique, Canada na Etats-Unis, leta zunze ubumwe za Amerika. Igikombe kigira 23 cyatanguye kuri uyu munsi wa kane itariki 11 kuri AXIA Vibes TV. Rero tuzogenda turabashikiriza bijanye n'iki gikombe cy'umupira w'amaguru, ariko tuguma mu murongo wa AXIA Vibes TV, aho muzi yuko twebwe dushimikira cyane kwiteka ry'umuntu wese, kumenya yuko umuntu wese ari n'agaciro. Turabaramukije rero mwese mukunda umupira w'amaguru, twizera ko muzoza murabwirana iki kiganiro. Mbere murazi ko hariho n'utubazo tuzoza turababaza, mugaheza mukagenda burindwi mutsindira udushimwe dutandukanye uko tuzoronka mbere nabaza baratuduha. Jewe muzoba kumwe ndabaherekeza muri iki gikombe c'isi yose, iyo ndabashikiriza inkino ndabazibashikiriza cyane cyane ku kazina dukunze kwitana mu bijanye n'inkino n'umupira w'amaguru. Tuzoba turi kumwe nanje Belanov, ndabafasha kuryoherwa n'iki gikombe c'isi yose. Ndabibutsa yuko ahantu hose hahuriye abantu benshi ari ukwibuka cyaciyumviro c'Imana yaturemye dutandukanye, kwitaturemye ngo tugwane, kwitaturemye ngo dushikurane, ariko Imana yaturemye ngo tubane nk'abavukanyi. Tutangure rero ku kibuga cy'umupira w'amaguru ku munsi wa kane. Umugwi wa Mexique mu rukino rw'ukugurura waratsinze umugwi wa Afrika y'Epfo ibitsindo 2-0. Urukino rwatangiwemwo amakarita 3 atukura, abakinyi 2 ba Afrika y'Epfo, Sitola na Zvane, hanyuma na kizigenza wa Mexique. Umupira uri kurarangira araronka ikarata itukura. Bitwibutsa yuko mu rukino rw'umupira w'amaguru harimwo discipline, bitwibutsa ko mu buzima naho atamuntu agwa ikarata itukura, ubuzima burashobora kukwihera bwo nyene ikarata itukura. Afrika y'Epfo niyatanguye neza, warabonye ko bari bafise ubwoba, warabonye yuko tactique bari bazanye y'ukuzibira itakunze, kuko bace batsindwa igitsindo kare. Ariko turabipfurije kubandanya neza muri football, nico kimwe no mu buzima, nta kwihebura. Urukino rwa kabiri Korea yo mu bumanuko yaratsinze umugwi wa Republika Czech ibitsindo 2-1. Umugwi wa Republika umugwi wa Korea yo mu bumanuko ubona yuko ari umugwi ufise ubuhinga, n'umugwi umaze kuva mu myaka 86 udasiba mu gikombe c'isi yose. Aho hari ku munsi wa kane, ejo ku munsi wa gatanu mwijoro, umugwi wa Canada nawo nyine uri kurakinira iwabo, wakiniye mu gisagara ca Toronto, waranganije n'umugwi
banganije n'umugwi wa Bosnia Herzegovina. Umugwi wa Bosnia Herzegovina uri ku mugabane wa Buraya wakuyemo umugwi w'Ubutaliyano muri barrage. Umugwi wa Canada rero n'umugwi uva mu gihugu umupira w'amaguru utamenyerewe cyane, ariko ubona ko biriko biraduga gahoro gahoro. Ni naryo nota rya mbere n'igitsindo ca mbere batsinze mu gikombe c'isi yose tuzowugarukako. Hanyuma mu rukino rwo gutangura umugwi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watanguye neza mu gutsinda umugwi wa Paraguay ibitsindo 4-1 nguko ingene vyifashe kubijanye no ku kibuga c'umupira w'amaguru. Turi kuri AXIA Vibes TV, umurongo wacu ni iteka ryawe, iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima. None muri izi nkino za mbere twobabwira iki mu bijanye no guhuza abantu? Ubwa mbere umukinyi yatsinze igitsindo cyo kugurura igitsindo ca mbere ca Mexique yitwa Julian Quirones. Uyo mukinyi ntavuka muri Mexique, avuka muri Colombia, araheza arakina muri Mexique, araronka ubwene gihugu bwa Mexique, atsindiye Mexique. Ntivyabujije ko abanya-Mexique bagihimbaza neza nk'umukinyi wabo. Murumva ingene mu mupira n'impano urashobora gukinira iki gihugu gakinira kiriya, nkuko mu Burundi wacu muzi yuko twaronsa abakinyi b'ibihangange ba Juma Mosi, ba Mudeyi, ba Hussein, basanga kumbura amamuko yabo atari hajya i Burundi. Umupira ni ikintu gihuza ibihugu n'ibindi. Uyu niwo murongo wa AXIA Vibes TV igihe turaba umupira w'amaguru cyane cyane iki gikombe c'isi yose, aho ibimenyesha makuru bishobora kutwereka ibindi bintu bitadukuza mwiteka ry'umuntu. Mwebwe mugumane na AXIA Vibes TV kugira ngo tubibutse yuko umupira w'amaguru ari uwo kwegeranya abantu. Uyu mukinyi Florin Balogun yatsinze ibitsindo 2. Ubu rero gushika kuri no munsi wa gatandatu ndiko ndabamenyesha aya makuru, niwe mukinyi amaze gutsinda ibitsindo byinshi. Mugabo haracari kare ko ziracari inkino za mbere. Uyu mukinyi yavukiye muri New York ariko akurira mu Bwongereza. Mbere Balogun muramuzi mu mugwi wa Arsenal. Hanyuma akuriye mu Bwongereza, nuvuga afise ubwene gihugu bwa Amerika kuko yavukiye New York, ariko arafise n'ubwene gihugu bw'Ubwongereza. Araheza ahitamwo gukinira Amerika, ariko abavyeyi biwe bamuka muri Nigeria. Nuvuga ko yari gushaka no gukinira Nigeria. Murumva ingene umupira w'amaguru uhuza amanationality, uhuza ubwene gihugu. Muravye ingene abanyamerika baryoherwa Balogun atsinze, sinibaza ko baja kurondera ngo abavyeyi biwe bavuye muri Nigeria. Nguyu rero umurongo tuzogumamwo kugira ngo mwumve ingene umupira w'amaguru ushobora kuba ishure ry'ukwegeranya abantu. Mu bintu dupfa harimwo amageneration, conflit de generation. Mu mugwi wa Mexique harimo igicocoro uwo twokwita Guillermo Ochoa wamaze afise hafi imyaka 40, afise hafi imyaka 40. Hakaca habamwo n'umwana muto cyane afise imyaka 17, Gilberto Mora. Bari mu mugwi umwe. Murumva generation umaze gukina ibikombe byinshi n'umwana w'imyaka 17. Ariko mu mupira w'amaguru nta bintu byo gupfa ama generation. Uravye ingene tubipfa, murashaje, mwebwe muracari bato, ariko kumenya yuko ushaje n'ukiri muto bariho kugira ngo buzuzanye. Murumva ko kuri AXIA Vibes TV uyu murongo witeka ryawe by'ukuri ari umurongo uhimbaye cyane. No batumirira rero ko tuzoza turabana muri iki gikombe c'isi yose. Reka rero imbere y'ukurangiza ngende ndabashikirije ingene imikino igiye kubandanya. Umugwi wa Qatar no munsi urakina n'umukinyi n'umugwi w'Ubusuisse. Turaramukije abarundi
Burundi n'abanyarwanda n'abakongo bari mu gihugu c'Ubusuwise dusaba igihugu c'Ubusuwise yuko cyo kugurura imbibe kuko turi bamwe hanyuma urukino rukomeye cyane aho wundi wo muri Afrika uza gusubira gukina n'urukino ruhuza Brazil na Maroc tuzorugaruka kuko Maroc yarashitse muri demi finale mu gikombe c'isi yose ca heruka ubwo rukino ruza gukinwa minwi uno musi sinzi no video aiza kubashikirira ni minwi itujana ku musi w'Imana hanyuma ku munsi w'Imana Haiti izokina n'umugwi wa Ecosse hanyuma Australia ikine n'umugwi wa Turkey umugwi w'Ubudagi ukine n'umugwi mutoya uje bwa mbere muri iki gikombe c'isi yose Curaçao nejo isaha imwe hanyuma umugwi wa Pays-Bas ukine n'umugwi w'Ubuyapani isaha zine hanyuma igihe cy'isaha indwi z'ijoro no kuvuga tuzoba twashitse ku munsi wa mbere umugwi ugira kabiri uduha amahirwe cyane muri Afrika wa Cote d'Ivoire ucutana mu mikutwe n'umugwi wa Equateur uri mu ca gihangange Pacho yerutse gutwara Champions League n'umugwi wa Paris Saint-Germain hanyuma abari ngaha muri Suède mwijoro twamaze gushika kuwa mbere isaha 10 umugwi wa Suède uheze ukine n'umugwi wa Tunisie umugwi wa Cote d'Ivoire na Equateur bizokina isaha indwi ruvuga tuzatumaza isaha imwe twamaze gushika ku munsi wa mbere n'imikino izoba mwijoro rero tuzoheza tubasomere ibivugwa kuri izo nkino tubandanya no muri uyu murongo uguhuza abantu n'abandi aha rero niho dusozereye kaganiro k'igikombe kidasanzwe cy'umupira w'amaguru kikirabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mexique na Canada ntimwibagire twatubazo tune twababaza umukinyi ari karakinira kimwe muri ibi bihugu byatunganije iki gikombe c'isi yose papa we yatwaye Ballon d'Or muri Afrika mbere akaba n'umukuru w'igihugu amakabazo ka kabiri mbega umukinyi yabaye revelation muri Coupe du Monde muri 1994 akagugwa ngahi buraya ariko akacabandanya agira ibikondoka ariko agarutse kandi ari kizigenza w'uyo mugwi mu migwi itandatu iserukira Amerika Latino yo mukinyi ninde hanyuma rero umunyegora Samir umwe mu migwi iserukira Afrika papa wiwe anugwa kuzoshobora kumenyereza iki gikombe c'isi yose giheze umugwi gihanganye ngahi buraya kimaze gutwara ibikombe bibiri by'isi yose hanyuma abakinyi babiri umwe ku mugabane wa buraya uwundi mu mugabane wa Amerika Central babiri bamaze gukina ibikombe bibiri vy'isi yose wishuye utwo tubazo gushika isaha minwi y'itariki 18 uzokwironkera akabahasha kama franga ibihumbi ijana hanyuma tuce dusubira twongereze ko utundi tubazo inimero muzokwishura kutwo tubazo muguma muyibona muri description muguma muyibona mbere no muri commentaire kaze muri benshi rero kugira ngo tubandanye twisangirira ibiganiro by'igikombe c'isi yose Spécial Coupe du Monde 2026 aho tuguma mu murongo wa AXIA Vibes TV abantu ntibahura kugira ngo barabane nabi abantu bahura kugira ngo bagire umuryango w'abavukanyi mubandanye muryoherwa ibiganiro mushikirizwa na AXIA Vibes TV byari bijanye n'inkino ziteka inkino z'urukundo muzobandanya muba kumwe na Belanov umukama abahezagire umukama abagirire neza turabipfurije umusi w'Imana mwiza nimwibagire kurondera ubweranda ni navyo bica bituma izi nkino zishobora kubaryohera banza murondere ubwami bw'ijuru ibindi muzobironka nk'inyongera bye bye.